baratubwiye keshi turadutere baratubwiye ko bayisinye kugera uyu munsi ntabyo turabona. N'umwigeme ameze gute John White adashobora gusohokana nawe naho yo bafise ingidi? Umwigeme afise ingeso mbi yo kuvuga guzwa aho yaciye avuga guzwa n'ivyo yariye. Nizihe ngeso zitakunezera ku bakonvoyere b'amabisi bo hano mu gihugu cyacu Burundi? Bo ashobora kuba yaje yinywereye karibu canke yinywereye za zindi kanyanga usanga uri muri bisi zirakumotera man. Birababaza sana. Ushaka kwambara impuzu nziza, ushaka kwambara kepi, ushaka kwambara ibintu bitandukanye, kantandu bikura atari kwa K-Mars ni mu Bwiza kuri 8e Avenue numero 73. Ndabakunda cyane guys. Hello guys, ndabaramukije abarundi mwese muri ko muradukurikirana muri kano kanya. Ni Mr Captain Dollar Capital, the voice killer muri kano kanya kuri Burundi TV nkuko nabemereye kwama ndabazanira ibintu biri update, ibintu bigezweho ngendera mu bastar no mu bandi bantu batandukanye n'abaririmbyi bacaruka n'abaririmbyi bakiriko barakora batarashobora kumenyekana gose. Mr Captain ndabatumira nkabazana hano kuri Burundi TV kugira mushobore kubabona. Uyu munsi ndi kumwe na John White. Uyu munsi ndabazaniye John White. Mbega ejo nzobazanira ndi gumana natwe hano kuri Burundi TV. Gute bro? Safi sana boss. Meze bien sana. No atagasema ku gitriko cha John. Kama kawaida ni John White canke Mr John White. Mr John White. Yeah man. Meze bien ganchutia. Ego vraiment ndashima ko biri kose meze neza imbere n'inyuma ni fresh. Yeah man. Yes, John White yakazina hawe n'abavyeyi mani ni gutega mute? Akazina nawe n'abavyeyi niyo nzima Jean Baptiste. Yes. Yeah. Yes, niyo nzima Jean Baptiste. Niyo nzima Jean Baptiste ko munatamunzi n'umuntu ameze gute? Niyo nzima Jean Baptiste ni mu artiste musical wo Burundi kandi abishoboye. Yaba. Ego uyu munsi ndi kumwe na Niyonzima Jean Baptiste ekabatazira John White no muririmbyi abishoboye. Bro ndifuze ko tugira ikintu kimwe gusa gituma abariko baradukurikira muri kano kanya kuri Burundi TV bavuga ati yes wa mutipe arashoboye. Mu muryango turi beshi rimwe na rimwe tukanakundana ku mpamvu nyabaki na jewe nkomeza kubabara. Abafise itunga ryinshi baranyegeza ariko ntibamenye ku munsi uzova mu mwuka nawe kuzobisiga. Yaman. Yes guys, hano ni kuri Burundi TV ndi kumwe na John White aheje kuririmba still uririmba mwe ni style nyabahiga mute? Ni style ya R&B turetse n'ivyo n'izindi ndazishoboye. Yaman. R&B Burundi urashoboye? Byose nda putting. Hip hop unapiga kama kawaida? Bana ndagerageza ko biri koze. The guys, yes, ni yihe ndirimbo ya hip hop yo barasohotse muri 2020 uvuga ati indirimbo yo naririmba jewe yari kuryoha cyane gusumba? Indirimbo Bifes igeze gusohora mu ntango 2020. Iyo ndirimbo uciyibona nawe nk'iyo jenza kuyiperforminga yari kugera ku rundi rwego gusumba. Iyo ndirimbo ni nyabakimuta. Sinshobora kubivuga kazina kuri umanya kubera urazi yuko abafise amaso maremare ni beshi baca bavuga byinshi. Reka basudugeze ngaho. Yes. Ego ndi kumwe na John White hano kuri Burundi TV bro. Nibihe bintu umuntu agusavye kuri WhatsApp udashobora kumurungikira? Clip video yanje sinshobora kuyima kuri WhatsApp. Oya. Gituma ntashobora kuramo kuri WhatsApp nuko mba ndiko ndatakaza kwati ibintu byanje. Ahubwo ndamuha link ya YouTube. Agacha agenda kuri YouTube akacha ayibonaho. Yama. Yes. Numwigeme wo muri family wanyu sivyo? Yifuza kuba mu Queen Video nawe nyene ajaraja mu video y'abandi baririmbyi akakubwira ati aje kugusaba impanuro wewe. Nikiye kintu mpanuro? Ndiko ndaraba hirya no hino hariho inyambaro aba Queen Video bakunze kwambara ari nk'umukobwa w'iwacu no mubwira ati wewe sindakwankiye kuja kuba mu Queen Video mu ndirimbo naka ariko gusa uzurarabe style hariho style ntamwemerera. Ego kuba hariho style sanga ari nko mu cyo y'abarundi tumenyereye ngaho iwacu nka mutama hari ya ruguru kugatumba arinza yibona acavuga ati noneho rero ndaguye mu bana style gamu hariho 2piece izo style abantu abavyeyi bacu bahariya ako gatumba ntibazikunze cyane
gusa nka twebwe turi ngaha turabona ko bibereye kuraba hanze y'igihugu safi, ariko hariya kuri ya ndero ndundi hariya urumva ni hatari man. Cyakora mbi Kime musohokana yambaye 2piece kuri beach, we nivyo kunezeraga mute? Uwo dusohokana yambaye 2piece jiwanje nta nomwe, kubera nivyo vyiwanje bikunda sana. Je ndabikunda kuma feeling sana. Cyakora mbi safi sana. Yes guys, ni ibintu bidasanzwe bro. Iyo winjiye muri boîte ugasanga abatipe benshi bari hajya anye n'abatipe bameze gute, iyo babonye bari muri boîte udashobora ubigira kure, udashobora kubaja haruhande. Abo ntashobora kwegera no bayisanga bafise ibintu by'urusaku, usanga bariko bicaye bariko aho gufata icupa bariko baranu, ugasanga bari kwizina rya naka. Abo bantu shobora kwegerana nabo kubera nje sanzwe ndabizira sana. Kunda abatipe bafise urusaku, burya abatipe baragira urusaku. Hari abahungu bafise urusaku si benshi ariko barahari, ariko rero urinze ubona niyo yoba umwe gusa amaze kuba afise urusaku acayikira abandi bose. Man. Yes, John White mbwira mutama 2020 yagenze gute kuri we boga? 2020 yagenze neza, aho nagomba gushika muri industry music sinahashitse ngo ndudure ko neza, ariko ibice 80% narabishitseko ndashima. John White ni kintu adakunda ku ba journaliste bo hano BJ Mampot? Ikintu nakunda kuba producteur n'aba journaliste. Kuba journaliste gusama. Okay, kuba journaliste ikintu ntabakundira ni kujya kuntu bakubita indirimbo zo hanze umwanya muremure bakibagira yuko nongahe wacu hari impano kandi dushoboye. Urifuza yuko bakubita combien % indirimbo z'abarundi? Ni buri nka 95%. Basi abo hanze tubahebere basi iyo 5 nta kibazo ntacyo bitwaye. Urambe kama kawaii kutiza abarundi gusa kugira ngo natwebwe dusubirane ka novera kabo hahambere. Urazi yuko mbega kera na kera umuziki uwo ngahe Burundi basumba wo mu Rwanda ugasumba no Tanzania, byo warubizi? Cyo narinzi mani nipe habari niko byari bimeze, kuko je namanganira n'abaririmbyi bo ngaho hambere abatama bamwe badukurira bo twita basokuru, batubwira yuko bare abambere mu Burundi hari abaririmbyi bari bazi kuririmba gusumba n'abanyarwanda, gusumba nabo ngaho muri Tanzania. Ovete baragiye batubwira ati barambwira ati bana ujye urazi yuko Tanzania abaririmbyi abeshi baje bava ngaha mu Burundi basha bagendaye. Mugo uyu musi urabona Tanzania basana nko kumengo bariko baramera nk'abadusumba. Muga kumbe abateje imbere umuziki wa hariya bavuye ngaho iwacu. Niko bimeze. Nike kintu ubona abaririmbyi b'abarundi bakuriye gukora kugira bashobore gufata performance ya bien, bashobore targetinga fresh, bashobore kuririmba indirimbo zimeze neza kugira bajya abanyamahanga ne basubire kutwinjira mu muziki w'u Burundi? Ikintu abaririmbyi tugeza gukora ni gukora ibintu byiza bifise quality, twandike neza ntitwisungiye ibi bintu biguruka, twandike neza indirimbo ifise akanovera, hama turirimbe neza. Tumaze kuririmba neza ntikizobuza yuko tutazo performinga hanze y'igihugu. Iyo uvuze ibintu biguruka mano ushatse kuvuga iki? Hariho amastiri uyu munsi ariko agafata nk'ibabi y'umumbati agahera kuri rirya babi nyene, iyo ni imvugo ngereranya, agaca hera hajya nyene agaca ririmba ryababi ntiyibuke. Umve aririmbye babi ntamenye ko hasi hari igishitsi, hariho n'igiti cyatumye rya babiri baho. Fise umujama ari ruguru nshuti yanje, uwo mutipa ari ruguru rero yifuza kumanuka ibujumbura kandi yifuza gushikira iwawe man. Nizihe ngeso azizanye yo cumwirukana bana ijoro ritori ndarihera? Kutoka ku birenge. Nambi uko amaze kwatuka ku birenge nanje namenyereye kuryama ofete nibereye misoksi, urumva sinomwemerera. Cyenda batiye bana genda hari yawe ku birenge, hama ushitora kayisumiyo hanagure ucuza. Kubera we abatabimenyereye ni devoir wiwe.
yeah man. Kumwe na John White hano kuri Burundi TV na Mr Captain Dollar Capital, the voice killer. Kama kawaida kama dawa tunazidi kusongesha gurudumu, au sio? Nakubwira ati imani habwa icyubahiro kuko ni itigeri nanigwa, abandi bobo baratubesha no kwiyemera tu guys, you know. Umuntu yifuza kukuronka kuri Facebook yo bigenza gute? Kuri YouTube, kano kuri Instagram Nibigoye. Chakuri chene yanje ya Facebook wandike Mr John White, ubwo nyene ushobibona izina ryanje ri nibiko byanje byose ushobibona ngaho nyene. Hambwa cyawo simba no kuri YouTube, kuri kwa YouTube ni Mr John White, ni kwa kundi nyene no kuri Instagram ya chobona ibikoko byanje unkeneye ukagira icyumbaza, ariko biciye mu rupfasoni hari abantu babona ati nakareka tumuprofite ko tumubonye, acha ngomba kubwira meshi nagenda vuye ko sikomeze umbwiye byinshi sindakwishura. Oya baza kabazo numvise kazananye indero cyenda kwishura, ariko unshize isoni cyenda kubloka. Yeah, kimubloka niko bimeze. Abaririmbyi batatu iyo baririmbye indirimbo, iyo wumvise basohoye indirimbo zabo nshasha utegerezwa kuyitelecharge ukayumviriza. Babarundi batubwire muta Big Farias nkibona link gusa ni ngomba ninjira indani cyendaba Roriro asohoye indirimbo ni ngombwa cyenda yiraba. Easternish asohoye indirimbo link yayo ni ba cyamvuga nayibonye, ofite nje ndabibona ntajya ku rubuga nyine ndiko nzambona ishitse gusa cyanugura nkumviriza. Yego John White ahuye n'umukuru wa Amical do Musicien yo hano mu Burundi, nike kintu wo musaba yuko yo kongereza muri game ya Buja Flavor kugira ishobore kugira kanovera karenze gusumba? Okay, urabona ikintu nomubwira cyambere na mbere, ikintu cyerekeranye no na droit d'auteur baratubwiye keshi droit d'auteur baratubwiye ko bayisinye kugera uyu munsi ntabyo turabona. Rero kuva bimeze nkuko je mbere nombwiye nagashavu keshi bariko barakora iki, nibaje muri OBD nabo nyene bavuge nkuko tuko turavuga, nabo nyene badushikire hari imbere. Rega OBD ikigenda hari akwa Mutama biravuga ati banaye igisati iki nabo nyene bari mu bantu batumye Burundi bugera ngaha bugeze. Ebwe natwebwe havuye umusirikare hakaba n'umupolisi hashikira umuririmbyi, kuko twese turafise akamaro mu gihugu. Ego hama droit d'auteur hangore gukorana kugira ngo tweke tutumwe n'umugwa wacu. Ego umugwa wacu uradutunze me uko watigeza kudutunga siko dutunze. Oya hari ibikenewe rero, ibijye bikenewe biri imbere mu maso nibyo dukeneye. Yeah, n'umwigeme ameze gute John White adashobora gusohokana nawe naho yo afise ingidi? Umwigeme afise ingeso mbi yo kuvuga guzwa aho yaciye, avuga guzwa n'ivyo yariye. Yeah, John White agize mariage ni zihe ngeso udashobora guheba naho ugira mariage? Sinoheba kuja muri boite no makonse atandukanye kuba niho kazi kanje, kuvuga ndizi ndabiheba ofete noba ntayo umwuga utayumuga naho butaye abana braze. Yeah, nutuhe duce udashobora kugenderamwe hano muri BJ umuntu atuha gusanga? Mu Buyenzi no mu Kanyosha hari amugisyo aho ushobora kujayo. Niki kintu utazi kuri John White ariko John White yifuze ko abarundi bakimenya? Okay, je ndi mu artiste musical kandi azi kuririmba. Gusa ndazi hari abatarabitahura, mugabo benshi baramaze kubitahura kubera ego baramaze kubibona keshi na keshi. Najye ngo ndababwire yuko ico bokora keshi na keshi bokwihutira kumenya ibyo wanje, nkuko naje nihutiye kumenya iby'abasokuru bacu bakahise. Ego urabishika John White agafata bisi rimwe na rimwe. Bisi yanyuma uruke gufata yari bisi gihe? Yarigiye muri Centre Ville ivuye kumutakura, aho hari muri 2019. Muri 2019 nizihe ngeso zitakunezera kuba convoyeur b'amabisi bo hano mu gihugu cyacu Burundi? Bo ashobora kuba yaje yinywereye karibu canke yinywereye za zindi kanyanga, usanga uri muri bisi zirakumotera man. Birababaza sana. Yaba iki gihe corona yamaze gufatisha cyane hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ahantu hose tugenda corona niki kintu hanura abarundi bariko baradukurikirana muri kano kanya kuri ico kibazo cya corona virus? Ikintu nababwira nuko bokaraba cyane bakagira na tundo bashyira ku muntu wambaye bafite gute
sinzi ukuntu batwita muga gusa ndatubona bashira ko batugira hama bakirinda kuramukanya braz navyo nyene ariko biragoye nk'umuntu umurukana kera ashezana n'ibishobisho byinshi bijya kugwe mu nda urumva gasanga biragoye muga gusa se tuzovyihanganira n'abandi nababwira abazi baravyihanganira man bazi baragerageza bambara mask ku bayita mask okay mask ifuka umunwa n'amazuru voilà none nta gana zo kuntu zihari reka tuzirindire bazi turindira amagana yo nyine ku maboko kugira tuze turaramukanya sivyo twambare gana dufume turamukanya. Yes guys, ndi kumwe na John White hano kuri Burundi TV. John White, dukuye mu ibibazo bibiri vya nyuma nakubaje niki kibazo wibuka? Ni byinshi byancanze. Ngi. Ego icyatsi nyibukije hama nkaca ntanga inyishu yacu. Kimwe wibuka? Byose byabaye byiza nta kimwe nyibuka. Waciye mu kuzana. Wapi nacenga anajena nakamoto kanantobokeye ko mani ni hatari. Yes guys, ndabashimiye gose abantu mwese mwari ko muradukurikirana kuri Burundi TV. Ni Mr Capital Dollar Capital, the voice killer hano kuri Burundi TV. Ndabashimiye gose, ndifuza yuko gira like wosiga commentaire kugira nshobore kumenya ati nibihe bintu nokosora, nibihe bintu nogira ati kugira nshobore kwamanda kunezereza wewe wamudukurikirana minsi yose. Ndabashimiye gose guys. Ushaka kwambara impuzu nziza, ushaka kwambara kepi, ushaka kwambara ibintu bitandukanye kantandu bikura atari kwa Chickpeas ni mu bwiza kuri 8e Avenue numero 73. Ndabakunda cyane guys. Bye bye. Mapema sana. Ciao. Thanks sana bro.